umwe wese mwari ngaha ubukuze uburi mbonera kure uburi gisi c'inkona capa kazi ntihagire uwidoga. Ndabaye ikaze cuti bamwanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa ku muneshwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ko mu Kirundi mushikirizwa imboneshwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri nkuru deni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko kandi bavyakorewe amatohoza haba muri politiki, mu nkino, nk'iperereza, mu gati y'akazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru abariko ravugwa ngaha mu kibano. Iri ni iteka rero umunezero ntangere byo gusubira kubaha yambo bamwanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri nkuru dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka ronda mbanze ndakwibutse ufyonde sabone ndetse na partage kugira uzurabo wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro dutambuza kuri nomonesha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kure himwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka rero amakuru yacu kugira kuri iyi sato yabandanirize tuyatangurire kubiko biravugwa ngaha mu Burundi na cane mu mugambwe CNDD FDD. Mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD akidodomba cyangwa se akivuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atazokwemera ko amushikana ku butegetsi mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Iyi nta yindi imvo n'imvano nuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abanyagihugu na cane abagumya banga b'umugambwe CNDD FDD badonda gatoki umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bamwagiriza ngo kuba ari we ngo wa mbere arya ibiturire ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakanavuga ko ngo vyamunaniye gufata ingingo zo guhana ndetse no gufatira ibihano bamwe mu bafata ibiturire nko mu ndongozi bafatikanyije kurongora. Mu minsi iheze ngo yavuye mu gacerere abarira abanyagihugu ngo hoba hari abamwatse ibiturire. Gusa ibingibi byashavuje abanyagihugu bakibaza ukungena umukuru w'igihugu yosabwa igiturire ngo ubwo abanyagihugu bo vyoba abimeze bite. Baciye batangura kwibaza ibibazo byinshi cyane bavugira bati mbese nimba umukuru w'igihugu yakwa ibiturire twebwe abanyagihugu arumva abitumereye bite. Ibi rero bibandanya bishavuza abanyagihugu b'u Burundi bakavuga ko ngo koba ari ukubakinga ikibabi mu jisho ngo kugira ngo ntibaze bamenye ibiriko birabera mu butegetsi bw'umugambwe CNDD FDD na cane ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo rero yavuye mu gacerere aca avuga ko arambiwe intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse anasigura ko agiye gushikana abasirikare biwe ndetse n'abapolisi mu gihugu cy'u Burundi. Abakanguriye ababariye amajambo ko bagomba gukora akazi kandi bagomba guhangana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibyo yabibariraga abasirikare biwe ndetse n'imbonera kure abumvisha ko ngo bagomba gutembagaza intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye na cane ko ngo bamurambiwe mu gihugu cy'u Burundi. Bikandi ibiruko mu gihe amatora ngaha mu Burundi yimirije mwaka w'ibihumbi 2027. Gusa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ateye ubwoba n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho rero biri kuvuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yamaze gufata ingingo yo guhamagaza abasirikare biwe ndetse n'imbonera kure ngo baza bamufashe gutembagaza intwaro ya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Tunyarukiye mu Cankuzo naho abantu babiri bo muri komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo baritavye Imana kuri uyu wa 14 na Mukiza 2025 biturutse ku isanganya ry'amapikipiki bariko baranyonga ku muvuduko munini ngo bariko baragenderamo. Ivyo byashikirijwe na musanteri w'iyo komine Frederico Nzoyisaba mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kabiri yakoranije abamustanteri b'amakomine ndetse n'abaramutswa ibisata bitandukanye ku rwego rw'iyo ntara. Buramatari w'iyo ntara Bonifansi Banyiyezako akaba rero yari arongoye iyo nama nk'uko turiko turabishikirizwa n'amasoko yacu twohereje ngaho nyene vyariko birabera. Buramatari
Uyo ntara nyene akaba yahamagariye abari ngaho muri iyo nama guhimiriza abanyonga amapikipiki ndetse n'amamodokari ngo kugenda buhoro buhoro. Yaramenyesheje kandi ko yanaboneyeho kandi akaryo ko guhamagarira abitavye iyo nama gukora uko bashoboye mu kurwanya urudandazwa rwo mu kinyabi ndetse n'ibiturire. Tubandanirije n'ubundi amakuru uko biriko biravugwa ngaha mu ntara ya Rutana. Inyuma yo gufatwa yagarutse imuhira ari muzima. Inyuma yo gufobwa yagarutse imuhira ari muzima. Iyi ni nyuma rero y'umunsi umwe gusa amaziko yiwe akozwe. Uwo ni Everine Butoyi w'imyaka 26 haba muri zone Muzeye muri komine ya Giharo ndetse ikaba hari n'intara ya Rutana. Byose rero byatanguye kuwa gatandatu ndamukiza 2025 aho hatorwa ikiziga c'umugabo wa Butoyi biboneka ko uyoba yari yishwe akubiswe. Imigirwa yo gushingura uwo mugabo yarangiye Emerine Butoyi batazi irengero ryiwe nk'uko byemezwa na inarume wiwe Ntirampeba Gerard asanzwe abakuri uyu mutumba nyene nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko abishikiriza. Inyuma y'iminsi 3 rero bashinguwe uwo mugabo ikiziga ca Emerine Butoyi yari umukenyezi wiwe caratowe mu ruzi Muyovozi. Aho rero akaba ari nawe ngo byaboneka ko yishwe atemaguwe aho ngo hari n'ibindi bihimba bimwe bimwe byari byacitse. Uyu nawe rero ngo bahavuye baja kumushingura. Bitangaza cyangwa se amareba yoba yabaye mbega biteye bite? Reka ndagusabe utera gatebe ukurikire aya makuru. Uko byagenze rero ngo yaraye ashinguwe Emerine Butoyi ngo niho abaryango hamwe ndetse n'ababanyi bamubona aje ari kwipikipiki kandi akomeye. Abajije umushoferi yaramuzanye yasiguye ko amukuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Umushoferi ngo yemeje ko n'umugabo wiwe cyangwa se wa Butoyi Emerine ari iyo asigaye ngo kuko bari kumwe ngaho mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ivyo byatumye rero abajejwe umutekano bahagarika uwo mushoferi, bakaba rero bamuhagaritse kumva z'amatohoza. Aganira na radio Shima FM aho yamusanga aho ariko inarume Butoyi Emerine yemeza ko atigeze apfa, akavuga ko ngo we n'umugabo wiwe bahora mu gihugu kibanyi ca Tanzania kuramutsa inshuti zabo, ariko ngo bahavuye bazimira ndetse ngo batarashika iyo bagiye, ibyatumye ngo ahitamwo kugaruka mu gihugu ciwe c'u Burundi. Mu gihe Emerine Butoyi avuga ko atigeze apfa, mu kibano hoho ngo baremeza ko yapfuye ndetse na muka inarume asanzwe amutunze akavuga ko babahambye bose n'umugabo wiwe. Uwo inarume kandi ashimangira ko uwo mukenyezi igihe ngo yitavye Imana ako ari we ngo yamuteguye imbere yuko ngo bamushingura. Ikindi kandi ngo impuzu bamuhambyemwo nizo yaje yambaye, uretse ko ngo yari yahinduye agapira gusa. Mu ntwaro oho rero ku mutumba bakaba abemeza ayo makuru ko amaziko yabo bantu ngo bari bayagiye ko. Mu ntwaro na kandi baremeza ko ngo hari n'abantu 5 bari mu minwe y'ubutungane ku mvo z'amatohoza, harimo ndetse n'uyo yaje azanye uyo mukenyezi avuga ko yamukuye mu gihugu ca Tanzania. Tunyarukiye mu yandi imakuru kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Reka turabire hamwe kubiriko biravugwa kubijanye n'igitegwa c'umuceri, aho rero abanyagihugu bariko baridoga kubijanye n'igitegwa c'umuceri nkuko bariko barabidushikiriza. Mu Gihanga rero bavuga ko ngo naho amazi atigeze aba ayakwiye mu mirima y'imiceri, abarimyi bavuga ko umwimbu utabaye mubi cane, ariko abarimyi baridoga ko amakori ari menshi cane. Basabwa ngo mu gushikana uwo mwimbu wabo aho umuceri wanikirwa ukanaserwa.
bavuga ko rero bituma amahera yagenywe na leta yo ku kiro utuma ngo bataronka inyungu, ituma ngo bipfuza kurima ico giterwa. Ikindi ngo kubura ifumbire ngo hakiri kare bituma ndetse batarima kare bigatuma imvura ibacikirako. Naho biruho kandi bakaba rero basaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kubaronderera imbuto inyaruka ngo kwera ngo kandi abantu ngo bakunda nkuko aba barimyi rero bakaba basaba ko bahabwa imbuto z'umuceri kandi ngo zinyaruka mu kwera kandi ngo n'abarimyi cyangwa se n'abantu bishimira. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka mbanze ndabibutse mu fyonde sabone ndetse na partage kugira amakuru azarabashikira 5 kuri 5. Ryari iteka rero n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Monesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politike, mu nkino, mwiperereza, mu gateka kazi na muntu, makungu ndetse n'andi makuru yose haba ariko aravugwa ngaha mu kibano.